tugire Kristo bakunzi b'ijambo ry'Imana ubwe mubyuka gusenga muri saa 9 tugire Kristo mumve neza ko mudataye umwanya mumve neza ko mutiyenze uyu mwanya uwo agaciro ku buzima bwa twebwe abana barudasumbwa n'umwanya wo kwisobanukirwa kuko iyi saa 9 ni saa idasanzwe. Murazi ko tugeze ku munsi wa 15 muri ya misi 21 yo gusaba ngo Imana itugendere mu buzima tubayemo. Uyu munsi turasaba Imana idufashe tumenye intego yayo ku buzima bwacu cyangwa intumbero y'ubuzima bwacu. Murumva yuko bihuriranye n'umuhamagaro wawe. Mudakenata igihe cyose uri kwinjira mu muhamagaro wawe niho intambara zihaguruka ko. Iyo utarinjira mu muhamagaro wawe intambara ziba zicecetse, abantu baba bacecetse. Mugabe iyo uriko winjira mu muhamagaro wawe ni gake uronka bagushigikira, ariko wisanga unyuzwe ukisanga ubwo buzima umenga ntacyo gutandukanya nabwo. Mugabo waje mu bitekerezo by'abantu ugasanga biraruhije cyane. Ariko imbere yuko tuganira gato ku bugene ku buryo bwiza dukwiye gusaba Imana ngo igaragaze irinde ubuzima bwacu ntibuje mu kavuyo duhore mu nzira zayo, kuko kimwe mu bintu bishobora guhesha umuntu kuramba no kuranirwa kandi agasazana itoto n'itotare ni guhagarara neza mu muhamagaro wiwe. Kandi ikintu cya mbere giteza impanuka ni guhagarara nabi mu muhamagaro wawe, kutimenya, kutisobanukirwa, kudahishurirwa umugambi w'Imana muri wewe. Mbere ko tubiganira ko mu nkundire mubanze musuzume imitima yanyu. Iyo kurasoma mu gitabo cy'abacamanza mu kigabane cya 14 ukaraba ubugeni bwa Samusoni, Bibiliya avuga ingene Samusoni yamanutse ava Itimuna. Ahitimuna ngo hashima umugore mu bigeme b'Abafilisiti, ngo hanyuma araduka abiyagira se wiwe na nyina wiwe, aravuga ati Itimuna nahabonye umugore mu bigeme b'Abafilisiti, none rero genda mu munkwere abo umugore wanje. Ngo se na nyina baramubwira bati mbega Samusoni we, harabuze umugore mu bigeme, harabuze umugore mu bigeme ba bene wanyu no mu gihugu canje cyose, muko uja kurondera umugore mu Bafilisiti zijya ntagenyerwa? Ngo ariko Samusoni abwira se wiwe ati munkwereriyo kuko ari we nagomwe. Se wiwe na nyina wiwe ntibari bazi ko ibyo biriko biva ku mukama, kuko umukama yari karondera icyo tumatera Abafilisiti, kuko muri ico gihe Abafilisiti aribo baganza Isirayeli. Gatoya murumva ko Manowa n'umugore wiwe ari wabyeyi ba Samusoni ntibazi impamvu Samusoni ariko akora igitandukanye n'itegeko ry'Isirayeli. Kubyukuri Samusoni kurongora ntibyari ikosa, nawe rero munaziri. Mugabo kurongora mu Bafilisiti byari ikosa kuri Isirayeli. Ni kwa kundi wumva ufise inyota yo kurondera Imana, ariko umuryango wawe bakakubwira ngo we nawe urahebuje, we nawe uragize. Nuva umuhamagaro wawe si ngombwa ngo wumvwe kumwe n'ababyeyi bawe nawe nyene ubwawe. Umuhamagaro wawe ni intabonwa yawe. Umuhamagaro wawe n'ubuhangange bwawe. Umuhamagaro wawe n'ubudahangarwa bwawe. Kuko na nyakubaka urugo, na nyakwebera Imana, na nyakudandaza, na nyakuvura, iyo utabihagazemwo neza, ibyo byose bigaragaza umuhamagaro w'umuntu. Burya ngo umukene na nyina aramwanga. Hari igihe biba ngombwa ko wiyomba. Imana yonyine niyo idashobora kuguta mwifire.
umuhamagaro w'umuntu rero uhuriranye n'umugambi Imana ifise ku muntu, kandi umuhamagaro wawe iyo uhagazemo neza Imana mushobora byose nishobora kukureka. Mwibuke ba Daniyeli, Yeremiya yandika mu kigabane cya 29:11 yavuze ngo nzibyo nibwira kubagirira si bibi ahubwo ni byiza, ni kugira ngo ndabareme mu mutima w'ibizoza kuko ndabakunda cyane. Umuririmbyi Isembonye yaravuze ngo iyo Mana, kandi niko na Bibiliya ivuga, n'ubuhanuzi bwa Yeremiya na Daniyeli yaje bukora ko gatoya, yadusanze twigaragura mwivata idukuramo. Ivata niriye ni bwa bukene, ni bwa bisuzuguro, ni wa mubabaro, ni kwa kwicuza mu kintu runaka wagiyemo. Iratweza iratubabarira igisumba ibindi idusezeranira ubugingo. Wowe rero wumva ushaka ibyiza, namba ushaka kugira ubwiza kandi ukeneye icyubahiro, umviriza ngo aho nugende ubishakishe gukora ibyiza uti dodomba. Wewe ntiwite ku maso y'abantu benshi kuko ubwabo ntibamukunda, ahubwo wite ku izina mwita kuko ndi Imana yamuremye. Mumvirize ubutumwa Imana iduha kugira umuhamagaro wawe n'ubutakazi, ngo aho gende mubwira abababaye, muhumurize abakomeretse bose, mubabwire baze barabe dufise Imana itajihinduka. Iyo Mana rero nidusanga mwivata. Bibiliya iravuze ngo Samusoni aragenda itimuna. Uwo mugabo Samusoni yari umugabo w'umunyembaraga, yari umugabo w'inkomezi, ariko ni nawe munyantege nke wa nyuma ku isi yose yagaragaye, usibye ko abubu bene Samusoni muri benshi cyane. Icyama ariko mukaba bene Samusoni no kukanyuma. Samusoni ibibero bya Delila byaramwumije, ariko Samusoni yari afise imbaraga zidakomoka ku mashuri yize, zidakomoka kuri training yagize mu ishamba, zidakomoka ku bugeresi yamwigije kugwana cyangwa gukora ikintu runaka, zidakomoka kuri politike y'igihugu ciwe, zikomoka mu ijuru. Alo, ahantu uzasanga mu mutima wawe hakomoka ikintu cy'ineza wokora ukaba wubasha Imana, wubashe n'abantu, uzohahagarare kuko hazoba hari financé par la grâce de Dieu. Hazoba hategwa inkunga, hazoba hafashwa, hazoba hashigikiwe n'ukuboko k'Uwiteka. Aho ni mu muhamagaro. Ndaje tuganire gatoya. Nyina na Sangwa ntibari bazi ko ari Imana yashatse kubyonga akarere ka Filisiti. Mwibuke ko Samusoni yavutse haci imyaka 40, Mediyani Abafilisiti baba bahanamiye cyane, babaje cyane Abanyisirayeli. So cyari cyagiye cyuko basanga Imana ibatabara. Imana mu gutabara yigaragaza mu muntu umwe. Niyo mpamvu yuko ije imyaka 40 wisobanukirwa uburi mbata y'ibyaha. Hari abantu tudahora twirukana abo kuko Imana yenge n'ubwabo ikibashira ku ruhande. Turi mu isaha saa 9. Mutazempera ngo umwasi amenyera amasengesho yanyu. Hindura. Paul yarandika abakristo hafiri b'Abanyefeso mu gihone cya 6 murongo wa 18 umenga. Ni muri iyo mirongo guyo. Ngo musenge mu buryo bwose bwo gusenga, ngo nanjye munsabire iki nshobore gukura ku munwa mamye ibyo mbere y'imbohe. Umuhamagaro dishi. Umuhamagaro. Kandi umuhamagaro
uvuna umuntu akeneye Imana. Umuntu uhamagara uvuna umunyabwibone agomba kuba fotokopi y'undi muntu, kuko mu muhamagaro wumvuri areze mwako ugomba kuba fotokopi y'undi muntu uhora wangaza amarangamutima. Ibingiriza kwibabwira imbere ko twinjira muri Pentecote ko 2026 ni umwaka wo kurenga imbibe, ni umwaka wo kuba mu bitangaza biri hejuru y'ibindi bitangaza, si umwaka wo kuba abadiregiteri, ni umwaka wo kuba superviseur. Kandi nta numwe azomenya uburemere bw'imibabaro ufise usige wowe n'Imana izogutabara. Reka gusengera amasengesho abandi basengeye, senga umwanya wawe utawupfishije ubusa. Ababyeyi biwe ntibari bazi na kimwe. Imana Samusoni yarakoze ikizira, mugabo Imana yari ifishemo inyungu. Samusoni ramanuka itimuna ari kumwe na se we na nyina wiwe. Hanyuma bashitse mu mizabibu y'itimuna, azabona umukurira w'intambwe uje uratontoma umugano. Iyo utanguye kwinjira mu muhamagaro uhura n'umukurira w'intambwe, kandi umukurira w'intambwe mwibuka ko Kristo avuga ngo ndi intare yo mu muryango wa Yuda, mu gishitsi ca Yesu. Igihe cyose uri mu muhamagaro wawe uhura n'ikiza kikugana gishaka kuwuzagirika. Mugabo Imana nigomba kuja ko mama bigane gute, pampa bigane gute, mugurane sheri byase numiwe mbonye umusaseredoti mwabwiye ngo mbere yuko njya kwebera Imana, mbere ndi mu seminari nabanje guhamagara agasheri kanje ndakabwira, ndavuga niyo mpamvu munanirwa, nimwamenye hari imbaraga zanyu. Mukobwa mukundanye uri mu seminari, ubanje kuja kubaza mama ngo wowe ngubona, kandi nitegeko mugabo bamubona ashura kugushira mu muhamagaro ntigikunda. Uvuga uti navutse ndi umuhungu umwe umuryango uzowomye Etiyoke, mugabo ikibabaje nuko utazi nuko kuvyara uzovyara. Nuko mwamaze gufata imiryango ajya amadustribi mukagira akantu kakangonongo akantu kameze nk'uko uyu. Bundi umuryango ntushobora kubona umuryango wa Serefate warahonye, kwabwiye abakobwa gusa warahonye. Ahisigeze ni muhatsi. Ati uwo mukobwa nabanje kumusaba urusha ngo arambwira ati nukuri genda wihebera Imana. Ndavuga ni nta nico yakubonamo, nta n'urukundo mwari mu byari gufyitikiriza, ahubwo wari ufise umwuka, wari ufise impano yo kwihebera Imana, mugabo ari kurazempera. Narindi mubisha yangana yeza tivayo, si umukobwa ngo ndiwaguha uburenganzira uja ugirane. Yari nyina w'abana ba para niyigaza asaba urusha umugore yarongoye kumugaragara afite ko n'abana babiri b'abahungu. Musa yagiye kujabaje baratsempe, urumva Ramana ngo mitane zipora nabagirisha ntari Imana ati chaboka hoci, nateguye mwana wanyu warona zo gutegera mu bugaragwa ko wase kwishikana y'uruyi wenyene. Yozefu niyigaza avuga ngo Arsenate ngo nabane ngo mutware Yakobo gusima namusize mu Imana yo guhezagira akoze umusaraba ati nawe muzojana, avuga ati amagufa yanje muzo ko atavuze ngo n'amagufa y'umugore wanje. Hari ibintu, hari igihe nibyo koko murumwe mukana uburyo buhera. Munyumvirize gatoyi, ba wewe igakwiga kuba wewe ni uzoba umuhesha w'umugisha, nutaba wewe nuzomuhesha w'umugisha. Kandi abo nabo batazi ikimana yagusizemwo barakuvuna, barakuzengereza. Nico gituma tujya kugira n'isengesho ryo gutuma utajuragirika mu muhamagaro wawe. Turajya kuvuga n'amajambo wo kwatura mu buzima bwa buri munsi kugira nujuragirika, ko nujuragirika mu muhamagaro uzisanga uri fotokopi, uzohora n'umunaniro. Umugabo Samusoni ngo rero amanuka itimuna iwabo wa mukobwa yashima mu Bafilisti ari kumwe na se wiwe na nyina wiwe. Ngo hanyuma barashika mu mizabibu yitimuna, ngo Samusoni azabona umukurira w'intambwe uje utonoma umugana. Iki nicyo nashaka, uje utonoma umugana. Isasa cyenda ni habuza abarozi ko agomba kukwangiriza ko mu muhamagaro. Igihe cyose ugiye kwinjira mu muhamagaro uba winjiye mu butunzi bwawe.
utarinjira mu muhamagaro y'amamvu ndarira abantu cyane muri hagati y'imyaka 30 na 40 mukaba mutaratangura kwisobanukirwa kuko ibyago biba bikuraririye ariko hashimirwa Imana itatakaza Imana yazitse muri twebwe. Samusoni ngo umukurira w'intambwe ujumugana wumva ibisuzuguro abagukunze barakwirengagije barakwibagiye waharagukunda ahubwo we nta nico uzova nagira mbabwire ko n'urugo dushaka kumenya ko atari ugwa mugabo atarakubwira ati cyakumaye no giki ngo kikunkureko utikinjane aho cyo kujana hose no kuguhamba no guhamba iteka ti naba bana ti nakibazo nangene nawo nagira mbabwire ko umugabo atari uwawe nananezererwa n'abana mwabyaranye ukwiye kugwana kubyamwe mwamye muri cagi mwaba mutari mu muhamagaro wawe mukabigwanako. Nagira mbabwize ukuri ko umugabo yakurongoye atari uwawe arabura warongoye kuri Maraya kandi Maraya yaramutaye nta murongora akaza kureshaho kaza gukwa wewe akaba ari wavuga ati burya umwana n'uwo kubera iki wari karakura fisaho yigejeje niyo mpamvu mfite ubwoba n'amakenga bw'abahungu mubyarira mu basore mu busore burya mutandukanye n'abakobwa namubona umenga intuze igisuzuguro kiri ku bakobwa kada abahungu namwe n'intambamye kuko Imana iranakubwira ijambo rishobora kunaniza ubuzima bwawe rikananiza no wamwubakanye. Igitabo cy'amategeko ngo abandi bose uzobyara bazotwara icya kabiri cy'ibya wa wundi wabyara mu busore. Icyo kintu maze ugisoma muri Bibiliya navuze ni Imana icyo umugabo wese je nsaba bwira mbohoke no kigumo mugabo ngaba mu muhamagaro wanje kuko iyumvira umwe wenye nabwe mu busore abasigaye bagabura icya kabiri cy'ibyiwe ubwiye ugira beho n'ikibazo isi nicyo gusa muje uvuga no ntabwo ari ubukene buba butumye umuntu atandukana n'undi no kuko ubukene ukena mu mutima ugatikena ibitekerezo mugabe kimezo cy'ukekenya mu mutima uzovana n'umuntu muri mu buzima bumwe bwababanwa yinjire mu muhamagaro usigara urasempera urushirizeho gukena usigara widodoma ngo yakurotse kusenga iburozi bwe bwaciye nawe kutamurotse wabaye umweranda umumarayika ngoje ngo umutima w'umukama umushungurukirako atabagura uyo mukurira w'intambwe kujya batabagura umwagazi w'imene kandi atanico yarafise mu minwe ya yicongereza yavuga ngo nta nikigwanisho yarafise. Mugyumve ngo ubu ni Samson umunyembaraga umutima w'Imana ni wamushungurukiye ko ariko ko ari karagenda na se na nyina yiyombye gute byagenze gute mwibuka mugabo ngaha kwiki kibaya kiri hagati ya Isirayeli kikaba n'Abafilisiti n'Itimona hagati ya Gaza n'Itimona ari kibaya kizene kiri mu imizabibu myinshi kandi murazi ko Samusoni yabwirizwa kudarya imizabibu mugabo Samusoni kuko yaciye mu mizabibu icyakora n'igiki ari mu mageragezwa ariko umutima w'Imana urajura mukora ibigeragezo wacamwe byose imbaraga z'ijuru ntizishobora kwemera ko Imana y'Imana itakara ziragufasha iyo wisobanukiwe. Kumbura se na nyina bahishe barayimizabibu canke bararaba ko byameze neza nawe ari inyabya aca muri akayira namaze kumva ko ari abantu benshi bahagararana nazose kubatebye biroroshe kuko na Yesu Kristo Bikira Mariya na Yozefu bari kumwe mugabo umwanya ngo baramubura baranatabazi ngo bari kumwe mu nyuma bagaruka kumurondera niho babereka haciye iminsi 3 bataramutora Wishwe bavuga ati so na nyoko ko barakurondera ngo data na mama ni bande nabumvirize izinyigisho bo batashe mugabo w'igikorwa cyo kerageze gutangura. Iryo ni ryo banga ry'umubyeyi mugihe afise banga ryo kubyara akarera ari karerera Imana Ecclesia n'igihugu. Ibyo bintu bitatu biratandukanye naho bavumbwira ngo urereye Imana Ecclesia barereye Imana no biratandukanye ko muri Ecclesia bose hari ugwafunururu. Ngwara utabagura kujya batabagura umwagazi w'imene iyo uri mu muhamagaro
muhamagaro wawe ibibazo byose uhura nabyo, ibisuzuguro byose uhura nabyo, ntabwo bigutesha ibanga ntibikumenesha ibanga. Nubona agahungu gasifuye ngo kaba kagusambanije, uzomenye yuko muhamagaro wawe wagushize ko nta muhamagaro ukwinjiza muri ubwo buzima. Nubona uri umubikira ukabona ubwiza tirase y'umugabo, uzomenye ko wahushije umuhamagaro, kuko ubundi wabwiriza kubika ibanga ku buryo wumva atawukwiriye kukubona uri gusa. Bimwe mu bintu nasabye Imana yisabye ko no kwa muganga yohamisha ikanyivurira cyeka zo mu bindi bintu ngo tomere kahamisha mugako ntokongera ko n'ubwambure n'umuntu wumva umenga n'ubwibone nasengemo cye ntabwo ari ubwibone, kuko hari igikomere ubwirizwa kwivura kandi ibyo musabisha ukwemera Imana irabibaha. Ariko ukabura umubikira, uri umufurera, uri umufatiri ko witegwa kwemera, uri umusaseredoti, ukumva ko ari ukwiye gukanda ibiganza byawe, ukumva ko ari ukwiye kugwerekeza bagwaye intuze yo kujya kwivuza hanze, ukumva ko hari umuntu akwiye guca ku ruhande nawe umurire diocese yakuriye, ubwo buhimbiri burahari. Ukumva yuko hari indayo gwerekeza ije kukuvuza, we bakuriye nawe utwagiye ubika uramurihira. Ama ngo wogaruka hey mugakubera ko imwirirwa murata abantu mukavuyo. Turi mu isaha saa 9 turi kugomba kuzibiranya ibihengeri bitoboro shetani camwo, muyankiriza abana b'abantu, yankiriza abana b'Imana, yankiriza imyamagaro yacu. Muhamagaro wacu nuwo kugira neza isi, waba wubatse ubaka neza, waba wihebeye Imana iyebere neza, ukiri umukobwa bikore neza, uhagarare neza, wumve ko hari ikintu nyuzwe nacyo wogikora utisunze ico mugenza we yakotse, niwe uzabikora neza. Nawe ushobora kumara n'imyaka 3-5 uri mu novishi, uri mu gupostira, uri mu rugo, uri mu rukundo, bikabura icyo bikumarira kubera amayira abiri yananiye impyisi. Kandi izi ntambwe zitonoma zirahari. Mugayi za 35:8 yavuze ngo iyo nzira ngo kuzoba uyobowe nawe nanje ngo nuzigera wumvamo ibikoko cyangwa imikurire y'intambwe itonoma. Kubera iki? Amaraso ya Kristo adushira kwikimezo cy'ubudahangarwa. Nakunze umushinga naraho yandungikiye akantu, yari umugabo w'imborego ariko araca ahantu mu bugaragwa kayira kari mu barabara, haje imikurira y'intambwe, inyamaswa zitandukanye, mugumenga bwa bwoko mumenga zari intambwe zimubonye zako zigina ubundi zirya umuntu, mugiye mbore gukuntu yagenda ikubita zigizagi ziribwiriza ziriruka. Yaciye yandika ijambo ngo senatwe twomenya gutegura inzira umukama. Imboragwe akabaragwa kwiwa munani we wagenda racapa, uriko ubwirane urirukanye intambwe ziri mu nzira. Mugabantu muvugiro za muvyuka saa 9 gusenga, muhabwa amasakaramentu murirega, sibyo? None ibyo byago tuzovyiyabira gushika ryari? Zambaraga ziri he? Bwabubasha buri he? Ko mbona umugabo yitwa Aburahimu ataye ingabo ziwe, yagwanije abami babiri ba Sodoma na Gomora, abagwaniza mu gihugu cyabo arabatsinda, tigera yungu bumwe nabo makahuye na Melkisedeki. None we nturamenya umuntu ari mu mwuka w'Imana akwiye kubana nawe. Nturamenya umuntu ari mu mwuka w'Imana akwiye kubana nawe, akwiye kugendana nawe. Samusoni ngo ntiyiri warabwira se wiwe canke nyina wiwe ico yakoze, ahubwo yamanutse itimuna aganira na wa mugore. Samusoni yumva aramugoma. Haciye iminsi, murumva kakanu yakoze, yarabwiye ati data na mama nitwo bihurizako, reka ngora ico nagenewe gukora. Se na nyina bari ni wowe nyene wirabira mu gituza ca nyoko wawe, uyobere byaragucukije arindi bere muri za 49. Ni wowe nyene wirabira mu bitugu bya so wawe, nutarondera ubuzima. Abantu muri ko muri cyumuhamagara kubera aho muvuka. Mumvu umunsi w'15 byo tuko turasengera. Haciye iminsi Samusoni aragaruka ngo amutware, ariko abanza guca kuraba umuvyimba wa ya ntambwe, asanga mu gikankara cyayo harimwo irumbi ry'insuki hamwe n'ubuki. Imana yagukuriye ikizira mu nzira.
none ngewongeye guca ahari ikizira mbabwira ikintu nagorobejanije ku mutima cyane unuje kandi nshobora kuba nabwiye nabo uwo mukristo kasi namutakaje Imana murabe ryiza n'umwana w'umukobwa yabyariye iwabo kwanditse ngo numufiyemera abyariye iwabo ubu rero yari yasuye gutwara iyindi nda muri iyi pasiki iyo ndira koroka kandi yari muri shimo kandi umunyeshuri ngo umusheri wiwe ngo byaramunaniye ngo nabyakira ngo bariko baganira ku telefone kwazamva mubwiye ngo ndagwaye kandi ayikwa muganga ngunda yakorotse none ngo umutima wase kumuvamo ngo yashavuye ngo ararira cyane ngo agacamera nk'ugwaye ngo agerageje kuvyikuramwo ngo biranka inda yakorokeye kwa muganga ngo mugani yumva igituma umwana we yapfuye ngo iki ibyo bitiwe sibyo urumva arajishinga no gusaba ikigongo umusheri wiwe narajishwinga n'umutima w'ababyeyi yavunye narajishinga no muvumo muriko narajishinga igome yavuze ngo mfise n'ukundi ngo sinumva ingene ngo nzongera guhura n'Imana mu masakaramento murabyumva mwumve ngo arajishinga icyambere muge kintu cyagiye kumbabaza kikambabaza gose cyo nari gushaka kumusigura ko n'ubundi byobaye byiza abanje kumuvyara uwo mwana akanamusabe n'amasakaramento niba atisi mubona shaka munyuma akabona kurongorwa mugabo nagiye gusanga munyomeza cyanditse ari umunyeshuri nukuvuga murumva ko bise umutima wabaye ariko atanga umutwaro mugapena mushwani kandi amusubije nabwe ndunzi nico urico icyamba bajeni giki yacyambwira ngo ikindi naco ngo numva ngo mwonsabira ngo nkemera ko papa ari papa ngo papa ngo nta kintu kimwe afashije umuryango umuryango wanje ngo baragira ngo bahabara ngo gose ngo mubasabire ngo papa nawe ngo mengana nico yitayeho ngo ubongo menga bana namuroze ngo menga ari bagiye n'inshingano ziwe Bibiliya nayo iravuga muri mwene Siraki ngo umukobwa w'umusambanyi naho se yo bari mu kuzimu ngo Musa sambana agasambana n'umuntu w'umugabo n'umuntu w'umugabo cyangwa umusore ngo umutima wasugira agahinda none nimugira agahinda niba buri mu kuzimu ari ku isi naho ngo ise umuntu w'umugabo ngo yatarakwesha umukobwa wiwe ngo amusohore ngo ahorana agahinda mu mutima ngo akibaza ngo mbenzoronka ubuzomunywera cyane ngo cyangwa azonjwengera imisi yose ngo niyagiye kubaka ngo agira agahinda akavuga ngo mbe bazomunsubiza ngo cyangwa nzomugumana kari ijambo ry'Imana safisha agahinda kubera umukobwa nawe avuga ngo data araca dufashe bari bubafashe kubyarira iwanyu uri umunyeshuri wataje igisuzugura umuryango wawe hari ibintu mudakwiye kwitera kwijeke ngo uyu Samusoni asubiye mu nzira yiciyemo igikoko kije kumurya kubera yagiye mugari kagwana n'umuhamagaro kuko Imana ari banga yadusizemo Imana nishaka abasivile ikana y'ingabo tubyuka gusenga ngo Imana ngushaka ngo utuntu twose umugabo ashishitira nikofotori kumumura ukomeze usenge umugabo mugyumve kumwe azokwangira ukomeze utanga icacumi umugabo urugo rukunde sheri azariruka azana kubenga nakwararaze ukomeze uzusenga Imana ubundi Imana twabwirizwa kuyisha imbere nk'ifite igisubizo cy'ikibazo turimo kandi nk'ifise igaradi renge iyo dufishe bitari uko muri mu rusaku muri mukaborerwe gusa muwerewe nisha ahantu Samusoni yarari muri ibyo biti ni abana b'Imana muri uyu munsi duhera ku wihebeye Imana niyo mwese muri abatwara n'abatwagwa abakirisitu nimbara murumva muri icyo gipimo uko Samusoni yarari muri icyo gipimo Manowa ari hari na Mukamano wariho bari kandi badasangiye umuhamagaro kandi Samusoni umuhamagaro wiwe Imana yarawubahishije yabwibwe bazomubwira gusa nibazomumwe nibazomuha ibiboretse tiyari yababujije ngo ntazorongora kandi imyaka yaramwemerera kurongora aho niho muri ahantu muzohakugwa niki mwabakobwa mwabahungu muzohakugwa niki mwabagabo niyo muhari kukuri umugabo usenga mugo umugore nakorohereje igisokuru cyawe nikikoroheje inzara ibiciro ntibikorohereje ni ururu umugore mugo umugabo wanakoroheje ni ururu umukobwa mugo imyaka yawe n'umuhamagara uri kurabiragira muri we ntibikoroheje ahantu muzohakugwa niki mwabagabo n'abagore mwababikira mwabafurera mwabapatiri mwabapasitori mwababishop ahantu muzohakugwa niki ko mbona nirome muhagaze ngano mu giti ahantu Samusoni yarahagaranye na Manowa ahantu Samusoni yarahagaranye na nyina wiwe niho ari kandi gitangaje reka tiyagaza nande na Timuna aho waremewe gutabarira naho waremewe kugaragara uri hagati na hagati urakugwa niki kwintambwe ijimugana
maze umutima mweranda kumuhaka itabagura nikiki musubije urasubira mwirigara wasambaniyemo kubera iki urasubira muri filime pornographique yagutumye wisambanya kubera iki urasubira gukira intambara yatumye wangana na mwene wanyu kubera iki oya urasubira mu byagutandukanije n'igaburo geranda isangira geranda kukubera iki urabisubiramo kubera iki none byagutumye urarurarira byagutumye ugwara sida byagutumye ugwara nibyo kurya ari ibyo kurya nubona bitera diabete bihunga naho bihari bimota neza mugabo bwicikira indani kandi kiragoye amazuru yazibire matse urasubirayo kubera iki Samusoni arasubirayo disi ego Samusoni arasubirayo isasa cyane ubwimati sinsubiza ikirenge canje Salomo yanditse ibitabo akora ibitangaza ndiyigeza araga umuhungu we kwandika ibitabo no gukora ibitangaza ahubwo yagizaga hina muzosome koreti cyangwa musiguzi 12 avuga ngo kurara nta kintu kiwaje nko kurara andika ibitabo ukora iby'ibitangaza ariko bikarangira utagira samura kwabye tugira samura kwabye ku bagore ibihumbi wabyaye ku bagore abagore amajana 7 bisezerano imata niyo mpamvu nababwiye mu byo mwiboza ko muri boza ko rotokoro kwa kanuhereye ku rukomukomo kurikirana garitse arabura umurage arabwira Rehobowamu ati gusa no kagenderana n'abacokoranyi yarazi ko yatongoretswe n'abagore Salomo nigeze yitongoretse niba uri muri umwamikazi w'Isheba niwe wenyine yumvise amajambo y'imitobe iramufata ajya mu buriri ati ndabiki kuryama ko avamuteye inda iyo mubona izi ntambara ziriko ziraba mwibaza ngo niki ndabara yaje nyizahira kuri Salomo iyo mubona bagwanira ubutaka muribaza ngo nimwe ajya kwa Ismaeli no ujya muraga Imana yawuhayagaye samwiga mumenye mureke kwiga ibitagira akamaro Allo Ngwachimisi Samusoni aragaruka Imana yagukuye igisuzuguriro igukura mu busambanyi igukura mu kabare igukura mu bukene igukura mu nzara Imana yagukuye mu byara bw'ingwe igukura mu bwobo bw'intare Imana yagukoreye igitangaza igukura mu rupfu igukura mu meshe igukura mu nda yari mu mubabaro nukuba turiho n'agahinda bamama badusamanye n'umugisha w'Imana igutandukanya n'intambara zitandukanye abajene mungana barihe abagabo bafite ubutunzi busumba bwabo barihe abasambanyi mwasamanye bamwasangira igara barihe ni wabaherekeje ni wiyuryoshozi none usubiyeyo urahurirayo nikivuga ngo incagwazi Samusoni aragaruka disi ngo amutware niko koko n'umuhamagaro ngo ariko abaza guca kuraba umugimba we yantambwe ikoze rya Samusoni naho benshi babwenda ko sukugana gutwara urya mugore ryari itegeko ry'Imana kugira ngo ivyonge abafilisti ikoze Samusoni yagize nuko yaciye muri kakayira karimo wa muvyimba yayishe ikomeye ayisanze ari nkankara igikankara wewe gikura mwiki ubusi bwa bugwayi bwo mu mutwe abantu bangu bamenyere kwitinga bamenye kwisamanya bamenye kugira amapunyeto ibintu mukwani ngo naho muciye amakaresa abakobwa baniki ngo aravuga ati namubonye n'igisusu ciwe nakyo nyina base yiwe nayibonye wagenda kamusanga kujya kwimfizi nibwo bugwayi bwo mu mutwe abana banyu basigaranye mugasanga mu gitanda ko bamusanga imfizi mukaba mwicaye muri Salomo ko murafungura nko kumuryoyego kazone umwana ari ivumbu yaragiye mu gitanda agiye kuraga filime pornographique ibyo nibyo bibiciye abana mwe muri ko murarera mwarabuze umwanya wo gucana abana banyu mwabahaye nde disque dire sa ego ngwasanga mu gikankara cyayo harimo irumbi ry'inzuki hamwe n'ubuki reka mbabwire abuhakuza iminwe yiwe acarabandanya agenda araburya hanyuma agenda aho se wiwe ari naho nyina wiwe ari arabahako nabo barajya ariko niyabamenyesha ko yabohakuye ubwo yahakuye ubwo buki mu gikankara cinambwe sini gikankara cinambwe gusa nico yishe uko nika abakobwa banyu bariko barabazanira amashano ngo n'amatungo bariko barabazanira ngo nabako bariko barabazanira uko nika abana banyu ubu umuvyeyi wuno musi yabuze ijambo ku buryo uzubona umwana muha ashira kuri WhatsApp saving date nigeze akubwira ati ndiko ndaresha kukazi ko uwo munyu wari umugwa mukuzaniye wavuvuga nabi
kandi ukavuga uti nimugira kuri redi juru nzoyambara nyene. Hari ibintu muriko muramena mwibanga ku buryo bizabamena umutwe bigatuma muzosazana agahinda mu buzima bwanyu. Ngubu mwaretse kwicana n'abahungu banyu ngo bigisha ingene bubaka, muricana mukabare ngo murya inyama n'inzoga. Ngibi mugahura muri politike mwiyamamaza, ngibi si bibi, mugabo hari icyo mwatakaje. Umve ntiyababwiye ko hari umukurira yishe, ntiyabwiye ingene yawishe ngo banatoze n'imbaraga, abahaye ubuki baraburiye ngo akakoko naco. Ndababwije ukuri n'ibyo urukwavu rurakura rukonka umwana, ariko hari ibyo mukwiye kwisubirako. Se wa Samusoni amanuka iwabo wa mugore. Samusoni agirayo umunsi mukuru kuko ariko imisore yabigira. Abandi bantu bamubonye bamutorera abantu 30 ngo bagumane nawe. Yari umunyempano. Imana ishoboye kuguhuza n'abantu, ariko se bose ni bazima se? Ndakwibarije ni bazima. Uyu munsi turiko turasaba Imana n'umunsi wa 15 umenye intumbero y'ubuzima bwawe, kandi Imana nikumenya intumbero y'ubuzima bwawe. Ndakwinginze mu izina rya Yesu Kristo umwami senga kanyumva, tuyirahire ngongere wisubize ku bapfumu. Tuyirahire umaze kabiri udasambana, none utanguye kugira inyota yo kuganira n'umwe mwasambana. Umaze kabiri uta ururimi rwawe rutarekere rucira inkonda rubesha, none ubufise inyota wumva wosara ukumbuye ryarigara. Wibaza ko uzosanukira he? Umwana wa mbere waramubwiye biremera, ubu wisubije mu usambanyi ngo n'undi umubyare byemere. Nawe uzomubyara ni wazokurya, akuvungure ni wazokumara ku butunzi bwose. Ni mwihane, mwihane. Uteye igori rya mbere, tini rya kabiri numvise ubutaka bumera neza. Ni mwihane rancuti, ihane bane barudasonga, ihane mumenye umuhamagaro wawe. Samusoni yari umunyempano, yari umunyengabire, yari umunyenkomizi, kandi murazi ko yasozere neza. Arasabye ati ndasabye morera amaso yanje. Sindi kuvuga ubuzima bwa Samusoni, yabaye umuntu w'igihanganga, mugabo yabaye n'umunyantege nke wanyuma, birangire yongeye kugaragaza ubudangarwa bw'Imana muri we. Sibyo? Ndagusabye mu izina rya Yesu Kristo, jewe sindi ko ndavuga intege nke za Samusoni, ndiko mvuga imbaraga ziwe ko zapfa mu ijuru. Ndabasabye mu izina rya Yesu Kristo, murondera Imana kandi irahari. Murondera Imana kandi irahari. Murondera Imana kandi irahari. Murondera Imana kandi irahari. Uwiteka nje imbere yawe nciye bugufi, mfise byinshi byo kukubwira, ariko reka mpitemwo kimwe. Sukwa amarira yashize, sukwa ibibazo byarangiye, mfise umutima uranyuze. Uwiteka nje imbere yawe nibutse bya bihe, niwakiriye indirimbo igushike ku mutima. Suko aricyo natanze, suko nkiranutse bihagije, n'imbabazi wanyeretse jewe na wewe. Ndanyuze mu mutima wanje, mfise indirimbi ibihumbi, ntarindi jambo nshaka kuvuga usibye rigushima. Ndanyuze mu mutima wanje, mfise indirimbi ibihumbi, ntarindi jambo nshaka kuvuga usibye
rigushima. Tugira isengesho ryo gusaba Imana ngo itwereke intumbero y'ubuzima bwacu. Niyo waba wumva bigushitse ku mutima urasubiramo. Ubu ni wo mwanya mwiza, isaha saa 9. Ntusubire kuzempera, ntusubire kujuragirika. Abagore murakeneye kumenya ko by'ukuri Imana ibashigikiye mu buzima mubayemo ngo mube ba mutima w'urugo. Abagabo murakeneye kumenya ko by'ukuri Imana ibashigikiye kugira ngo mube intwari z'ukwizerwa, bamitwe y'ingo ikomeye kandi cyane. Abasore murakeneye kumenya ko Imana iri kumwe namwe kugira mweregwe mu byo mukora byose, mukugwe mwibisuzuguro. Uyu munsi muri kurongorwa kandi murabo kurongora. Abakobwa murakeneye kumenya, murakeneye kwisobanukirwa, mukamenya ko Imana ibashigikiye mu buzima mubayemo. Byumvikana ko turi imbere y'Imana kugira ngo dusabe Imana itwereke intego y'ubuzima bwacu. Iri sengesho rije kubera isengesho ryiza cyane. Mubwibuke neza ko muri Bibiliya Imana yagiye iyobora abantu kandi bayobora buhoro buhoro, ikabinyuza ikabicisha mu gusenga, mu kwihangana no mu kuyumvira twisunze itegeko ryayo. Ngaka karoro k'isengesho dushobora kwifashisha. Dawa twese ubyakiye mu ijuru, uri Imana yanje, uri umubyeyi wanje, nanje ndi ikibondo cyawe. Ni wowe waremye ubu buzima bwanje mfise, kandi ni wowe uzi impamvu nkiriho uyu munsi. Ndabiguhereye ko icyubahiro mu izina ry'umwana wa Yesu Kristo nemera, uwatsinze urupfu na kuzimu, uwatsindagiriye ibyaha mu ruhafu rwiwe, uwasize ibyago byacu munsi y'ibirenge byiwe, uwazamukanye intsinzi yanje. Nunyereke inzira mwiriye gucamo uyu munsi kugira ngo mpabwe ibyiza byose wageneye abagukunda. Ndagusabye ubwenge bwo kumenya icyo ushaka ko nokora. Ndagusabye umutima wo kukumvira, ndagusabye inkomezi zo gukora ibyo byose ushaka ko nkora uyu munsi. Inkomezi zo kwitandukanya nibyo nshira kure y'ububasha bwawe. Kura urujijo n'ubwoba, kura amadidane n'ubwoba mu mutima wanje, unyobore muri gahunda zawe nziza uyu munsi. Mu izina rya Yesu Kristo ndashaka kubana nawe, kuko ni wowe wenyine. Yeremiya yanditse muri kigabane cya 29:11, kuzi imigambi myiza wigiriye kw'inama yo kuduhuza nayo, kandi ngo ni imigambi y'amahoro, ntabwo ari imigambi y'ibibi, kugira ngo ushobore kuduhesha iherezo ryiza n'ibyizigiro by'ubuzima buryoshye. Erega Mukama mu migani ya Salomo 3 umurongo wa 5 n'uwa 6 yaravuze ngo niwizigira Umukama n'umutima wawe wose, na Imana izoja ikuyobora mu nzira zose uzogenderamo. Uko wabwiye Yozuwe mu kigabane cya 1 umurongo w'8, turagusezeraniye ko uyu munsi tutaja guhengamira iburyo cyangwa ibubafu, kandi nk'uko Veronica Mwiranda yabisanze, turaja gukunda icyo ukunda, turaja kwanka icyo wanka, turaja guharanira icyo ushaka ko duharanira. Erega nyaguhora ku ngoma na Zaburi ya 32:8, twemere kuzokwa mutwigisha, waratwemere kuzokwa mutwereka inzira dukwiriye gucamo.
waratwemereye ko uzokwa mutugira inama, waratwemereye ko ijisho ryawe ritazokwigera riba kure yacu. Ongera dushire ku bibero, dusimbagize, ongera dushire mu gituza cyawe, udushire ku bitugu byawe. Uyu munsi udutambutse imitego y'umwasi yose, kuko turashaka kwisobanukirwa kandi tujane nawe. Mukama Pawulo mweranda yuzuye mutima mweranda, ariko arandika mu kigabane cya 12 mu ibaruwa yandikiye Abaromani murongo wa 2, yaraduhanuye guhinduka rwose. Dufashishe mutima wa mweranda, adufashe guhinduka, duhebe ingeso mbi zose, tureke gusubira mu byo twarutse kandi tutari ingurube, tureke gusubira kwiyanduza maraso ya Kristo tweze rwose. Yaravuze ngo niduhinduke tube bashasha, kandi imitima yacu yuzure itegeko ry'Uwiteka, kugira ngo dushobore gutabarwa muri ubu buzima tubayemo, kandi tumenye neza ko iby'Imana ishaka ari byo dukwiye kwitwararika. Mukama twuzuza ububasha bwa mutima wa mweranda bitubeko. Na Yakobo ikigabane cya 1 murongo wa 5 yaravuze ngo nimba hari umuntu abuze ubwenge naza busaba Imana. Turazi ko ubutanga mu buryo bwiza kandi bwuzuye. Uduha ubwenge atari ubwenge bw'inyamaswa muntu, uduhuza ubukoze Papa, kandi turakwemere ko tutazongera kugusuzuguza n'umunsi n'umwe. Nyaguhora ku ngoma. Amwe mu masezerano dusezerani, uradusezeranira muri Isaya 30:21 ko tuzokumva ijwi riturutse inyuma yacu rivuga riti, iyi niyo nzira, nimuba ariyo mucamwo. Mukama tugiye kuyoborwa na mutima wa mweranda, niwe agiye kutubera GPS itatuzimiza, kandi uko niko twoshobora koroherwa no gushitsa intego yawe washize mu buzima bwacu. Turagusabye mwami w'abantu, turagusabye mugira neza, turagusabye nyene ijuru n'isi, uduhe gusenga mu kuri, uduhe inyota yo guhora mu masengesho, uduhe ubwenge, wugura amaso yacu dukunde Bibiliya, kandi buri gihe duhabwe ijambo rituyobora. Duhe inyota n'umwete byo kwama twandika ibiri mu mitima yacu, kandi tugusabe ibyo dushaka gukora, kandi tugusabe imfashanyo kugira ngo ntihagire icyo dukoresha ubwenge bw'abana b'abantu. Mukama duhuze n'Abamelikisedeki, abahesha b'umugisha, b'abantu buzuye mutima wa mweranda, kandi b'abantu bizewe, abari uduhuza nabo. Turabizi neza ko intego y'ubuzima atari ijwi rikomeye riza rimwe, ariko uyu mwanya turari gusabwe kugira ngo mu mwanya uja gukurikiranaho tuyobona mutima wa mweranda twuzura urugo rweza. Mukama igaragaze mu buzima bwacu kugira ngo turushirizeho gukomera, mu izina rya Yesu Kristo twitandukanye n'ibyakomeretsa ubuzima bwacu. Ndagusabye uduhe mutima wa mweranda, adufashe gusubiramwo neza ya majambo, tuyaturane imbaraga, tuyaturane ubushobozi, tuyaturire ubuzima bwacu n'ubuzima bwabo dusengera, kandi tuyaturane ukwemera kudasanzwe, kugira ngo dushobore kurwanya imwe mu mbi yo kujuragirika no kudohoka mu muhamagaro wacu. Nduwimana yahamagaye ku mpamvu ifise akamaro. Sinaremwe kubaho mu madidani, mu rujijo. Sinaremewe kubaho nka runaka, naremewe kubaho nk'umuhesha w'umugisha kuri jewe, ku muryango wanje no ku gihugu canje. Naremewe kugendera mu muco w'abana b'Imana, sinaremewe kuzimagirikira mu jisho rw'abandi bantu. Mutima mweranda naza nyobora, mutima mweranda nampereza ubwenge nkeneye uyu munsi. Ndanse gutwarwa n'ubwoba, ndanse gukekeranya, ndanse kudadaza umutima, ndanse kwishora mu byaha kuko bibyara ibyago.
ndafise amahoro ya Yesu Kristo kandi ndafashe ingingo ko ngiye kugendana n'Imana yanje umwasi atazongera kuntora. Ndashimiye Imana kuko ikinguye yuguruye amarembo y'ubutabazi bwanje, amarembo akwiriye ubuzima bwanje, kandi ndashimiye Uwiteka kuko akingiye ubuzima bwanje agahinda, amaganya, imibabaro n'urupfu. Ndagushimiye kuko ukingiye ibyo byose bitankwiriye. Ndahawe ingabirano n'ubushobozi bwo kurangura neza ivy'Imana yasize muri jewe ari wo muhamagaro wanje. Uyu munsi ndagendera mu bugamburutsi, uyu munsi ndagendera mu kuri, uyu munsi ndagendera mu mbaraga no mu budahangarwa bw'Imana mushobora byose. Ndase gucika intege kuko Imana iri kumwe nanje. Ndi umwana w'Imana, irankiza, irambohora, irankingira, irantabara, kandi irantera iteka, ikansindishiriza mu manza zose, kandi ubuzima bwanje bufise intumbero nziza mu izina rya Yesu Kristo. Mukama Pawulo yandikira Timoteyo mu ibaruwa rya 2 kigabane cya 1 umurongo w'7 yaravuze ngo Imana ntiyaduhaye umutima w'ubwoba, ngo ahubwo yaduhaye umutima w'inkomezi n'urukundo rwo kurinda ibyo byose z'ubugumba. Ndasi mwemu yose iteza icankiro, ndasi mwemu yose iteza amaganya, iteza igisuzuguro, iteza uruhombo, iteza ugusubira inyuma. Mukama ubwoba no kujuragirika nitandukanije nabyo. Ndahagurukiye kugendera mu kuri no mu muhamagaro Imana impaye muri uyu mwanya. Mana mutima mweranda, uyu munsi utuyoborere mu kuri, mu rukundo, mu bweranda mu bwisigirwa, kugira ngo ubutunzi n'ubutungane bivogera amarangamutima yacu. Urakoze mwami w'abantu, komeza utugirire neza, komeza utwuzuze, kugira ngo iri sengesho rya saa 9, iri sengesho ryo gusaba Imana ngo iduhagarike neza mu muhamagaro wacu, rigira agaciro kuri twebwe ko dusengera ku gihugu cyacu no muri Ecclesia, umuryango waturamuye mw'isi y'umwuka. Dawa twese ubyagiye mu ijuru, ndagushimiye cyane kuko uyu munsi mushasha waduhanye urukundo. Ko ngiri imbere yawe muri amasaha yo muri iki gitondo, muri uyu muturuturu, uyu mutwenzi sogokuru yavuze ngo nuwibwa, turagusabye udutandukanye n'uwo mwuka w'ububwa, uduhe ubushobozi bwo kugaragara nk'abadahangarwa. Mbamagaye ububasha bw'ubutatu bwira n'Imana imwe rudende, butwegere, udutwikire kandi butuyobora. Humura umutima wanje, ume kumva ijwi ryawe neza papa. Ndagusabye umucyo wawe mu buzima bwanje no mu muhamagaro wanje, kandi inyenyeri y'ubutabazi bwanje ntikigere itwikirwa no mu kanwa na gatoya. Kuraho imwemu yose y'ugukekeranya, unkure ku rujijo, unkure ku bwoba, unkure ku bunebwe, unkure ku kwihebura. Nyuzuza amahoro yawe, umutima wanje wuzura amahoro avuye mu ijuru, ukwemera, ukwizigira n'ubushobozi bwa mutima mwenda bukorera muri jewe, aba aribyo binyobora uyu munsi. Uyu munsi nyaguhora ku ngoma ndawushize mu maboko yawe. Yobora intambuko zanje, maze ubuntu bwawe aho nja hose. Nyugururira amarembo akwiriye kandi unkingire aho hose umwasi yateze ubuzima bwanje. Ndakweguriye ivyiyumviro byanje, ndaguhaye akaboko kanje. Nunambutse unyereke umwongo wuma n'ubudahuma.
amajambo yanje n'ibikorwa byanje by'uyu munsi byose Mukama ubiyoboresha ububasha bwawe. Abo nja gusengera bahabwe umugisha ukomoka mu ijuru. Abo nja kwaturira umugisha uherekeresha ibimenyetso n'ibitangaza. Abo tuja gusangira isezerano runaka batabagwe mu izina rya Yesu Kristo. Ntushoboze kugendera mu bugamburutsi no kurangura ibyo wamamagariye byose. Mu izina rya Yesu Kristo ndabizi neza ko hari icyo ukoreye ubuzima bwanje, kandi umwansi nitandukanije nawe. Amahirwe ni gwanje, igikundiro ni gwanje, bwizigirwa ni gwanje. Ndanse ububeshi, ndanse ubusambanyi n'abasambanyi, ndanse akaboregwe n'ababoregwa, ndanse ububeshi n'ababeshi, ndanse agacinyizo, ndanse guheregwa, ndanse gusuzugurwa, ndanse kwankirika. Ubwami bwawe buri muri jewe, imbaraga zawe zigiye gukorera muri jewe. Muri iri joro Mukama ndakwizeye, ndagusabye umbabarire aho nacumuye hose mu byiyumviro, mu majambo canke mu bikorwa. Uhumanura umutima wanje kandi umpuze n'ibitekerezo byiza bikomoka iwawe. Urakoze Mwami Imana nyagora ku ngoma, urakoze ku butabazi uduhaye, urakoze ku nkingi n'inkizo uduhaye, urakoze kuturinda no kuduha inkomezi, urakoze kutubwira ko nawe twocika intege ugumana natwe, urakoze kushimangira ubuzima bwacu bw'ukwemera kandi ugiye kudufasha tukabubyaza umusaruro. Urakoze ko nawe tuja guterwa n'ubwoba, wewe uja kutuyobora. Turagusabye rero humanura ibyari bihumanye byose muri twebwe, mu bacu no mu byacu. Muri iri joro ritaraca neza, rinda ubuzima bw'abana bawe, urinde imiryango dukomokamo, urinde ibyo dukora byose. Mukama zana ituze mu byiyumviro byacu kugira ngo amigdala yacu irushirizeho kugaragara nk'iy'abana bakomoka kuri wowe rudasumbwa, kandi uduhembeshe amahoro yawe. Ndaguhaye ejo heza hanje hazoza, ndaguhaye intumbero y'ubuzima bwanje yishigikire. Komeza kundongora, komeza kunyigisha inzira nkwiriye gucamo kugira ngo nuzure nawe ubutakivana. Mu izina rya Yesu Kristo Umwami wanje ndagusabye ungirire neza, undinde kubabara, undinde gutunura, kandi undinde akavuyo. Nitandukanije n'imyuka y'abarozi, mawe ubukomezi bw'uko nawe nukandagira inzoka ngakandagira amascorpion ko ataco byongira. Nitandukanije n'imyuka y'abarozi, nitandukanije n'ibimenyetso by'abakinzi. Uwotora inyamaswa ngo ayiterera hondi aragahindukayo, kandi nanje ndayihamba, ndayigandarira, ndayitsurira, ndayishira muri Gehenoma aho yagenewe, bijane na sebuja canke na inabuja. Uwari kuneza umwuka w'ubugwayi bwo mu mutwe burakamuhindukirirako, uwari kuneza uruhombo rw'ubuzima birakamuhindukirirako, uwari kwankiriza urubyaro rwanje birakagaruka ku rubyaro rwiwe. Uwo wese yari kuntandukanya n'uruhongore rwagenewe abana b'Imana arakaburagizwa wenyine ubwiwe. Amaraso ya Kristo atyorora akanwa kacu, atworora ingingo zacu, igihe ubudahangarwa bw'Imana bube muri twebwe, kandi icyubahiro cya rudasumbwa nicyo kiganje mu buzima bwose tujya kuba mu uyu munsi. Twitandukanije n'imivumo, imikoshi, agahata, ibyo byose tubitandukanije n'ubuzima bwacu ko turi abana b'Imana, turabo guhigwa, turabo gukomera. Mukama ongera uhezagira ibiganza byacu, nudupfumbatisha twaragusezerera ko tutaza kuryagenya kimwe muri 10, kandi Mukama nutwambika twarakwemere kwambika abandi, nutugaburira twarakwemere kugaburira abandi. Turabo kugaburirwa n'abana b'abantu, turabo kugaburira abana b'abantu. Turabo kugabirwa n'abana b'abantu, turabo kugabirwa nawe, kugira ngo twifashishe utugire abahesha b'umugisha, icyubahiro kigaruke kuri wewe, umugisha wawe ube kuri twebwe, kandi ubuninazi bwawe bukugereko,
ukuramba no kuranirwa, ubusaza ni toto ni totale, ukurambana n'abacu dukunda, bibi bya twebwe ubwoko bwawe. Iyi saa cyenda duha umugisha, duha umugwiza, duha umunezero, duha ibyiza, duha ibyishimo, nawagukoreye ikorera amaboko, turinde igisuzuguriro, mu izina rya Yesu Kristo natuye ubwiza bw'Imana mu buzima bwose tujya kubamo uyu munsi, mwavuguruza ububi n'impanuka bikomoka kuri Sekibi. Amen.